reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho merereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari na yanyu ya Burundi News TV nyuma yuko umwami wa RDC nyenicubahiro President Evariste Ndayishimiye akaba nakizigenza nga mu gihugu cacu Burundi ahejeje kuba yibereye mu gihugu ca Congo ibintu bejeje gukomera cane aho nyene mu nama ikomeye cane ubwo nyene yagirisha ikiganiro gikomeye cane urugwaruka rwo muri ico gihugu na bamwe mu rwaruko rw'igihugu c'u Burundi biravugwa yuko rero hafashwemwo abashika batatu nanone bari mu mugambi ukomeye cyane utari mwiza ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu rero hakaba hibazwa uwo bayarungitse izo nkora barazoba zagira zimene amaraso y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aho nyene yari mu hoteli ya Fleuve na cane iri mu gihugu ca Congo. Amakuru akomeye cyane yije kudushikira rero na makuru ateye ubwoba Kinshasa rero ibintu bikaba bijeje gukomera cyane kuri President Evariste Ndayishimiye nyuma yuko ngaha mu gihugu c'u Burundi hoho vyajeje kuyangara amakuru akomeye cyane yo kwizegwa arateye ubwoba mu nyuma z'uko President Evariste Ndayishimiye yari yagabishije umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika anamubwira ukungene yo kwitegurira inama kadundura iyo gukoranya na cane abafise uruhara rukomeye cyane mu kutavuga rumwe n'igihugu kibanye c'u Rwanda aho nyene bari bagerageje kurondera Kayumba Nyamwasa. Nanone rero vyo vyaramenyekanye yuko nawe nyene yoba yajeje kwemera nanone yuko azoshikishikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi ariko rero ibejeje gushika birateye ubwoba. Denis Bucumi Nkuru nziza rero mama buntu nk'umuhinga mu vyerekeranye na politiki yaciye apfukamira umuremyi kugira ngo rero amubaze ibiriko birashikira igihugu c'u Burundi aho nyene President Evariste Ndayishimiye ari mu bibazo bikomeye cyane ivyago rero bejeje kugwa mu nyuma z'uko rero yafashwe nka kizigenza mu gihugu ca Congo. Umwami wa Congo Evariste Ndayishimiye gushika ubu rero amagara yiwe akabageramiwe ndababwira ukuri ibiriko biraba ni ibintu biteye ubwoba. Ese ninde yo bafise uruhara rukomeye cyane mu kurungika abaje kugandagura no guhungabanya umutekano mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Keri Nkuru nziza rero yatanguye kwagiriza umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kubana cane atariko arashira mu ngiro ibijanye rero n'ivyo yasezerano mu isi President Petero Nkuru nziza ubwo nyene amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba bibutse yuko rero bari nako baripfashisha bimwe mu bikorwa n'ijambo ryo mu isi President Petero Nkuru nziza mu bijanye rero no gushwiragiza abanyarwanda bari ngaha mu gihugu cacu Burundi. Mbahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Reveria Rundi kuri yo nawe nyene yoba ajeje gushigikira umukuru w'igihugu canke yoba ari ku ruhande rw'abashaka gutembagaza ubutegetsi nyemera tuze kwigaruka ko kandi dutanga umuco ku kuri n'ibindi biriko birakwiragizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika wewe n'ijyangange General Prime niyo ngo boba bari mu mugambi wuhe nyemera nkuko twebabwiye ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yasigana cane ahanuriwe yuko ibintu biheje gukomera cane ariko gushika ubu rero umutekano ukaba umeze nabi cane unyemerere tuze kwigarukaho kandi tuze kwikomoza ko mu buryo bw'idonido dutanga umuco kuri ibindi biriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Mbaye kaze rero kandi ndasubiye kuba kaze kuri mwese mumviriza amakuru yacu mereriye irya nino ku migane makungu ya kure abatwumviriza mereriye irya nino mu karere k'ibiyaga binini ekandagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri mumviriza amakuru yacu uherere nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye gushika ubu rero eka nsubire ndagukengurukira cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone ko atarabikora akaniko karyo ndagusoma nuko munsi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazujyana nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Mugabo ndakwibutse yuko aya ari amakuru avugwa nga mu gihugu cacu Burundi kandi akavugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira aho umwami w'igihugu ca Congo nyenicubahiro President Evariste Ndayishimiye akaba rero na General kizigenza nga mu gihugu cacu Burundi biboneka yuko rero ahejeje kwandika amateka ku isi yose ubwo nanone biboneka yuko rero mu baperezida bashika 17 akaba nanone uwa 18 bari bitavye rero ibirori mu gihugu ca Congo nanone mu kurahira kwa President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu kiringo ciwe ca kabiri aho nanone vyaboneka yuko President Evariste Ndayishimiye yafashwe nk'uwakarorero nk'uwakoze ibidasanzwe muri ico gihugu na cane rero nk'uko nanone vyashikirijwe n'urwaruka n'abandi banyagihugu kuri radio rero na televiziyo vy'ico gihugu rero vyaratanze ibiganiro bitandukanye kuri President Evariste Ndayishimiye aho nyene rero yakengurikiwe cane na cane vyimazeyo turibuze kwigaruka ko makuru akomeye cane yeje kudushikira. Mugabo rero Mugabe ibi vyose rero ni vyace bikwega karambare na cane biboneka yuko abariko nanone barahenda Evariste Ndayishimiye umuvyeyi wacu baba bashaka kumugandagura. Mbibutse yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira
Ibi rero vyateye agashavu abatari bakenga mu gihugu c'u Burundi harimo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Vyateye agashavu rero abatari bake mu bagerageje gutembagaza ubutegetsi na cane muri iyi misi iheze, ari bwo nanone Evariste Ndayishimiye yaca afata ingingo ikomeye cane yo guca afuta iyo ngingo mu nyuma z'uko rero hari hadutse amatati hagati y'abategetsi batari bake. Nanone Evariste Ndayishimiye agaca afata ingingo zikomeye cane zo gutangura kubogoza abatari bakeyi. Vyaciye rero vyumvikana yuko Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu Burundi ari mu mugambi ukomeye cyane wo kwikura ko uwo ari we wese afise umugambi ukomeye cyane wo kugerageza kumutembagaza. Ariko gushika ubu rero inkuru iteye ubwoba nuko ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye bibutse yuko rero ku biro vy'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika hatanzwe itegeko rikomeye cyane. Turubuze kugaruka ko iryo tegeko rero kadundura ni itegeko na cane ridahumuriza ku mukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mugabo wewe uri kumviriza amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV, hari umugambi ukomeye cyane wahora rero utangazwa bivuga yuko rero umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari yabandanije rero arondera bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu misi iheze, ubwo umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe na mugenzi we w'igihugu ca Congo Felix Antoine Tshisekedi babona yuko rero atayindi ngingo imwe rudende ishoboka nga mu gihugu c'u Burundi mu kwivuna umwasi atari gukorana na bamwe mu bategetsi bahoze ari abategetsi mu gihugu c'u Rwanda n'abandi barwiza tunga bahunze igihugu c'u Rwanda nyuma rero y'ihonye bwoko ryabaye mu mwaka w'1994. abiboneka yuko rero ivyo vyose n'ibindi bitandukanye vyagiye biragirirwa muri politiki. Ivyo vyose rero hari hakuvuzwe umugambi ukomeye cyane wo kubarondera kugira ngo rero babandanye ibikogwa. Twababwiye yuko rero ngaho kuri Burundi News TV turaza dushira ukuri agaragara, gusa nanone hari vyinshi tutokubahuka gushira kuri imbonesha kure duhejeje kuronka, ariko nanone turaza tugenda tubicamwo na cane mu idonido gake munyemerere rero tuze kwigaruka ko makuru akomeye cyane twabateguriye. Gushika ungu rero igiteye uruhagarara n'umutima uhagaze umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mugabo kumbure nanone mama Burundi mama Buntu Denis Bucumi Nkurunziza aje gufata ingingo ikomeye cyane nk'umuyinga mu vyerekeranye na politiki, aravye ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi n'ibiriko birategurirwa umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Muri aka gatondo ko kwa 21 nzero umwaka 2024 niho nyene hatanguye kumvikana amakuru akomeye cyane yuko hari bamwe bahejeje kurungikwa Kinshasa kugira ngo rero babandanye baze guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero ninde woba yarafise irya nyuma mu bijanye n'uwo mugambi ukomeye cyane wo gukora iyo misiyo yo kugandagura umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abarungitswe rero bari bitavye ku ruhande rw'urwaruka rw'abarundi na cane bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho nyene twari twabwiye yuko rero muri Fleuve Hotel nanone hari umugambi ukomeye cyane na cane nyuma y'inama kadundura Evariste Ndayishimiye rero yari yagirishije urwaruka rwo muri ico gihugu, hamwe rero nuko hari haherekuriwe kujamwo uwo ari we wese mu rwaruka na cane hiyoba ava nga mu gihugu c'u Burundi. Ariko nanone umubare nyamwinshi w'abari bitavye na cane icyo kiyago c'umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye rero bivugwa yuko rero hari harimwo bamwe mu rwaruka rwo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Habaye rero umugambi ukomeye cyane na operation, ariko nanone nyemerera tuze kwigaruka ko mu makuru akomeye cyane mu buryo bw'idonido. Ese koko vy'ukuri Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yoba yarafise umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye canke vyo bimeze bite? Bibutse yuko rero ku munsi w'ejo ariho nyene humvikanye amakuru ateye ubwoba yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yatanguye rero kugenderera amakampu y'igisirikare hamwe rero n'umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo, aho rero biboneka yuko baba bari mu mugambi umwe rudende wo gukura ko Perezida Evariste Ndayishimiye. Bibutse yuko rero mugenzi ibi vyose bibaye mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nanone atanezerewe na cane n'ibikorwa bitandukanye biriko vyama bivugwa rero n'abatari bakenga mu gihugu c'u Burundi, aho bamwagiriza kuba nyene ariko aragerageza gushira urwango hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda, kandi rero twamba turi abavukanyi na cane kuri ibi bihugu vyombi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira rero ni buryo bw'idonido. Turibuze kubigaruka ko rero hatanguye kumvikana n'uyundi mugambi ukomeye cyane ari we nyene uteye ubwoba, umugambi rudende. Ivuga yuko rero Nkurunziza nawe nyene yoba atanguye kwihinduka umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko rero aravye yuko muri politiki y'igihugu c'u Burundi harimwo ubuhemu buteye ubwoba, nkuko Pascal Nyabenda nawe nyene yaheruka kugira ico abishikiriza ko avuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye na cane ariko yibonekeza mu buhemu buteye ubwoba. Nyuma y'ayo majambo umukuru w'igihugu
yaravye ivyo Pascal Nyabenda yashikirije mbibutse yuko Pascal Nyabenda ari we nyene yarafise na cane umwanya n'ikibanza cyo kugira ngo rero nanone asubirira umuhisi President Petero Nkurunziza, ariko nanone bamwe bari bafise ipeti rya generale baciye rero bankira umukuru w'igihugu umuhisi President Petero Nkurunziza ko nyene generale Major Evariste Ndayishimiye ari we nyene yoba agiye gusubirira umukuru w'isi President Petero Nkurunziza, yamara umuhisi President Petero Nkurunziza wewe yashira imbere Pascal Nyabenda kugira ngo nyene ari we azomusubirira. Ariko rero aba generale bansuye yuko rero badashaka yuko hazorongora ubutaragiye ku rugamba. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira rero arateye ubwoba ubwo Evariste Ndayishimiye nyene yaciye arungikwa kugira ngo nanone azitabe amatora, aca rero ashigwa mu bitaba mu kibanza cyo kwiyamamaza. Ariko nanone amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ivyo vyose rero vyaraciye bishikira Pascal Nyabenda nabi ubwo umukuru w'isi President Petero Nkurunziza rero yacaga yitaba umuremyi. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira birateye ubwoba. Keri Nkurunziza rero yoba yatanguye kwagiriza umukuru w'igihugu Nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuba yoba atarageze na cane mu gushira mu ngiro bimwe mu vyo basezeranya n'umuvyeyi wa Keri Nkurunziza ari we nyene President Petero Nkurunziza, ubwo nyene bari bavuganye bimwe vyo kuduza na cane no gusubiriza mu burongozi nga mu gihugu c'u Burundi. Mbibutse yuko rero na President Petero Nkurunziza yabona yuko igihugu c'u Burundi mu mugambwe CNDD-FDD baruhiwe na cane kandi bageramije abanyagihugu, uko rero vyama bivugwa nga mu gihugu c'u Burundi ku mugambo ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Noneho vyoba biteye ubwoba bukomeye cane mu nyuma z'uko rero vyaboneka yuko Keri Nkurunziza nawe nyene yoba agiye gutangura kwifashanya na bamwe muri aba bose bariko rero baravugwa mu mugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Mama Burundi, Mama Buntu Denis Bucumi Nkuruziza aho nyene yace asaba Imana mu ijambo rikomeye cyane avuga yuko rero atumva ukungene umukuru w'igihugu yohemukira abarundi bose mu nyuma z'uko rero abarundi bariko barakorora amosozi na cane rero bantaho nikora n'abandi batandukanye mu barwiza tunga aho babona yuko President Evariste Ndayishimiye abageramije nyuma y'ingingo zikomeye cyane zo kugara urubibe hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Mama Burundi bibutse yuko rero ari umwe nanone mu bashira ukuri agaragara atakurya umunwa akabecisha muvugishwa, nanone agacisha na bimwe muvugisha avuga yuko rero ubuhanuzi yahawe n'Imana ari ubutumwa bukomeye cyane. Gushikungu rero asubiye kubwira President Evariste Ndayishimiye yuko Imana imutumye gucura uwayo. Gushikungu rero iryo jambo rikomeye cyane rikaba rero ryaciye rishengura na cane umutima w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayubaha, aho nyene nanone yaciye abisanisha na bimwe vyavuzwe imbere y'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, ubwo nanone rero bariko barahamagarirwa bimwe mu bikorwa bitandukanye bifashishije ijambo rikomeye cyane ry'umuyisi President Nkurunziza ryuzuwe na cane mu ntumbero yo kugwiza urugwanko ku gihugu c'u Rwanda. Bivugwa rero n'abanywanyi bawo ni mu nyuma z'uko rero nga mu gihugu c'u Burundi abanywanyi ba CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi bari kubabona ko ibisa n'impinduka nshasha. Haraheze imisi itari mike ijambo ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu umuyisi President Petero Nkurunziza riguma rero riganukanwa mu manama atandukanye mato canke makuru y'umugambwe. Ivyo rero dufatiye kuri ayo majambo akomeye cyane kuri ubu ngubu rero Mama Burundi wehe akaba asaba yuko nanone President Evariste Ndayishimiye yo kwivuguruza na cane ku majambo yashikiriza, kandi rero agasaba ikigongwe umuremyi mu nyuma z'uko ataramukubita intaye muganga. Ni mu nyuma z'uko rero ivyo nanone bitsimbataza urwanko ku gihugu c'u Rwanda, niko rero bamwe banywanyi bo ya mugambwe babibona. Inkuru ya Burundi News TV abeshi mu bihanganje vya CNDD-FDD byagiriza umukuru w'igihugu wicigiye na cane Evariste Ndayishimiye kuba yarishe iragi rya Nkurunziza no kuba rero yarihuse na cane mu kunagura ubucuti n'igihugu c'u Rwanda. Ivyo rero nanone hakaba nanone mu makoraniro akogwa n'umunyabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD canke abasarukira umugambwe mu ntara mbere no ku rwego rwo hasi. Ijambo rya Sogo nanone riganukana cane kandi rikagarukana inguvu nyinshi cyane, bisubirana cane rero kutwumvisha ibice vy'amajambo aho Nkurunziza yatangaza yuko u Rwanda ari ikibi ku Burundi kandi rero atakugiragiza na cane rero icizere abanyarwanda kuko ari abansi. Ivyo rero vyavugwa n'umuyisi President Petero Nkurunziza, ariko kuri iri genekerezo bika rero vyasubiye kwibonekeza na cane aho biboneka yuko vyo bigiye guca bikwega akarambaraye. Abarundi bari mu Rwanda kuri ubu ngubu rero bakaba bameze neza, ariko abanyarwanda bari ngaha mu gihugu cacu Burundi bakaba bageramijwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Niko rero ibihanganje vyavuganye rero n'u Burundi News TV, nkuko nanone amakuru akomeye cane yeje kudushikira no mu bindi bimenyesha amakuru bitandukanye
aho nanone mu minsi iheze nanone abamenyesha makuru bacu bari bagize ico bashikiriza kubw'umwe rero mu bihangange vy'uwo mugambwe mu ntara nshasha ya Bujumbura uburengero Neva rero yarishe irage nanone rya Nkurunziza mu manama rero yacu no mu mirwi yose ya WhatsApp yacu amajambo akomeye cyane ya Nkurunziza aragaruka kandi ko dutegerezwa kuyakomera amashi turiko rero turayumviriza niko rero bivugwa na bamwe mu bategetsi b'uwo mugambwe uri ku butegetsi umukuru w'igihugu rero yoba yugaye imbibe na cane kugira ngo anezereze ariko nanone ivyo rero bikaba birimwo igipfungu cyane aho ingingo nyamukuru iboneka yuko ari nanone umukuru w'igihugu nyaricuba General Major Evariste Ndayishimiye yugaje imbibe ku mvo zitandukanye kubijanye no kugira ngo nanone abandanye anezereza bamwe muri abo bategetsi bakomakomeye no ku yindi ngingo ikomeye cyane ya President Felix Antoine Tshisekedi ari no nyene tujya tuze kugaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye kubwa abandi rero no ku yandi masoko nanone mu mugambwe CNDD-FDD abategetsi benshi harimo abashinga amateka bamwe rero mugabo bagwanya rero inagurwa ry'imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda n'ingingo rero yafashwe gihuti aho Martin Niteretse rero yagirizwa guca nanone afata iyo ngingo ikomeye cyane mu nyuma z'uko rero abatari bakeye nka pamu Burundi buhire rero baciye bamurungikira ubutumwa busaba gutanga imihoho kubw'iyo ngingo yafata iyo kugwara umurubibe hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda umwansi wacu rero bikaba bivugwa yuko rero ari igihugu c'u Rwanda ariko nubwo biruko abarundi batari bakeye bariyamireza na cyane iyo ngendo na cyane yuko natwe nyene duhamagarira abatari bakeye kugira ngo rero abandanye ubucuti hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda kuko rero abanyarwanda ari abavukanyi turasavye rero abategetsi batari bakenga mu gihugu c'u Burundi mugabo ku rubungu rero barike na cyane guhirahiza no kuboreza igufa abanyarwanda bari nga mu gihugu c'u Burundi nkuko biriko biraboneka muri ibisata bitandukanye sivyo gusa rero abategetsi rero bariyamiriza kandi inyifato zimwe z'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho rero nk'akarorero aheruka gutangaza ko adatahura ukuntu abarundi rero bashobora kuvuga ko bashonje mu gihe we yimbura amatoni y'ibirayi Evariste Ndayishimiye rero yagirijwe ubusuma na bamwe mu banyamugambwe aho nyene babitangariza Burundi News TV ubu rero mu mugambwe nanone ugabuyemwo impande zibiri abacemera iragi rya Nkurunziza n'abashigikiye President Evariste Ndayishimiye bisigurwa na bamwe mu banywanyi b'uyo mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ashobora rero kuba yemeye kugara imbibe y'u Rwanda kugira ngo rero abandanye ibikorwa hamwe n'agashavu gateye ubwoba ku bakunzi ba CNDD-FDD n'ibindi bitandukanye n'ibindi biko birakwiragizwa aho nanone nyene icubare General Major Evariste Ndayishimiye iyo ngendo ari yo nyene yatumye rero akengurukirwa mu nama kadundura no mu birori bikomeye cyane mu gihugu ca Kongo yo kugara urubibe rw'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda gushika rero indongozi z'uyo mugambwe zavuze yuko abanyarwanda bategerezwa kwigwira ko na cane urusansuma vyongerwa ko n'uwundi munywanyi w'uyo mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD abanywanyi ba CNDD-FDD bavuganye na Burundi News TV bahuriza rero ku kintu kimwe nubwo rero Ndayishimiye atabishaka ategerezwa kwemera ko ijambo rya Nkurunziza rigaruka nwanga mu gihugu c'u Burundi akerekana rero agashavu keshi na cane ku kibazo c'u Rwanda kugira ngo rero ahumurize imitima yabo ku rundi ruhande na cane abanezereze kugira ngo rero agume intebe y'umukuru w'igihugu arategerezwa gukora ivyategetswe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariko rero abatari bake Evariste Ndayishimiye bakamwagereza kuba wewe ariko ararondera amahera ku nguvu n'ibindi bitandukanye nyemera rero tuze kwigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye reka twiganukire kuri aya makuru avuga yuko rero ibintu bejeje gukomera cyane mu biro vy'umukuru w'igihugu muri ntara rushatsi aho biboneka yuko rero abategetsi batari bakeyi bagirishijwe inama ikomeye cyane kubijanye n'umugambi ukomeye cyane wo kwikura ko intwaro y'agahotoro aho vyajeje gutahugwa yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobo catazira ndakugarika ari we nyene yarungitse bamwe mu bari buhangabanye umutekano w'umukuru w'igihugu nyene icubare General Major Evariste Ndayishimiye aho gushika ubu rero yibwiraga yuko kandi akiyumvira yuko umukuru w'igihugu yoba atagihema hari umugambi ukomeye cyane wo gukorora indege ubwo yoba ishitse nga mu gihugu c'u Burundi iganukanye umukuru w'igihugu nyene icubare General Major Evariste Ndayishimiye akaba rero nanone abantu zibiwe bagabishije kandi basaba bamwe mu bagendanira umukuru w'igihugu na bamwe mu bajenama biwe guhindura na cane inzira rero yo kuganuka ko ngaha mu gihugu c'u Burundi aho biboneka yuko umwanya ku mwanya hashobora kumvirizwa yuko Evariste Ndayishimiye yejeje kwitaba umuremyi mugabo rero mugabe ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi hateguwe inama kadundura kwisana none ziri buze turaza kubashitsa amakuru akomeye cyane ayejeje kudushikira ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi gusa
abanyagihugu rero bariyamirije ingendo y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD n'ingendo ya bamwe bafise uruhara rukomeye cyane mu bijanye rero no kubandanya bica bimwe kandi bagiriza igihugu cy'u Rwanda bimwe mu bikorwa bitandukanye kandi rero ivyo vyose rubihakana mu nyuma z'uko rero biboneka yuko n'u Rwanda ari umuvukanyi mwiza yamara umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Niteretse yaheruka kuvuga yuko rero u Rwanda ari ababanyi babi. Mugabe rero ibiriko biraba ngaha mu gihugu cacu Burundi, Mugabe ntibadushire mu gwanko na cane kandi baduhamagarira bimwe mu bikorwa bitandukanye byo kugaragaza urwanko ku gihugu cy'u Rwanda. Abanyagihugu rero turakwiye kugira akenge na cane ko biboneka yuko rero abategetsi bariko nanone baradushora mu matati yabo ya politike. Mugabe rero turibuze kwigaruka ko makuru akomeye cyane turi bubashikirize. Muga ndakubwire nsubire ngoye kaze mu yandi makuru akomeye cyane ajeje kudushikira ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Turibuze kwifashisha umwe rero mu bahinga mu vyerekeranye na politike ari we nyene Pacifique azanye nanone kudusigurira bimwe biriko birakwiragizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mbaye kaze rero ndimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.